Ishirahamwe B-Parent Association riraronka abana baryitura bari mu rugero by'ukuri batagishobora kuja mu mashure shingiro kugira ngo dushobore kubinjiza muri uyo mugambi. Ariko muri kazoza dufise umwizero ko igihugu n'amakungu bizodushigikira tugaheza tukaja ku rugero rwo kubakira amashure y'imyuga. Muri uyu mwaka rero ishirahamwe B-Parent Association rifise ihangiro ryo gushigikira abana barenze abo 200. Twarihaye ihangiro ko muri ba bana 150 twogerageza ico gitigiri tukagishikako, abo bana 150 bagaheza bakaja muri uwo mugambi mushasha w'ishirahamwe ryo kubigisha mpaka barangije amashure yisumbuye. Umurundi n'umurundi kazi wese w'umutima wo gufasha ko yodushigikira kugira ngo dushike kuri iryo hangiro. Abo bene Burundi bwejo turabe ko bo kwinjizwa ari ico gitigiri 150 muri uyu mugambi. Umwana w'inshushu canke w'igitwarire ntabona wa munsi mukuru wo gusohora umwana nkuko abandi bana babigiri. Mbere kenshi na kenshi uwo mwana no kwitwa izina biramugora, kuko urya munsi wo gusohora umwana niwo munsi se w'umwana yita izina. None ko yamwihakanye, none ko atari ngaho, mbega uwo mwana azitwa izina nande? Barapfa kubigira abaraho bagatora amazina bakamwita, bishoboke ko ari nyina yamuvyaye canke yinakuru. Abo bana bitwa amazina mbere usanga ahuriranye n'akababaro abo bantu yavukiye iruhande bafise. Hari abitwa ba marorerwa, hari abitwa ba ndaruzaniye, hari abo bita ba kabwa. Murakoze namwe, ndagomba nshimire cyane abamenyesha amakuru mwamaze gushika ngaha, nshimire abatandukanye bagiye baserukira amamedia atandukanye. Nkuko ahejeje kubivuga Eric, nuko turi ngaha kugira ngo dushikirize mwebwe abamenyesha amakuru, abarundi n'amakungu, ishirahamwe B-Parent Association ryoba ririko rikoriki muri kino gihe, rikorera iki abanywanyi, rikorera iki abene gihugu muri rusange. B-Parent Association ni ishirahamwe rihurikiyemwo abana bavutse bagaheza bakihakanwa na base canke ba nyina babavyaye. Abantu benshi bakunda kumenya ko uwo mwana yihakanwa na se. Aho ndavuga abo bana uburere butandukanye burabita gutandukanye nyene. Hari akarere usanga abo bana bitwa inshushu canke amashushu, hari ubundi burere usanga babita ibivagundu, hari ubundi burere usanga babita ibinyendaro, hari n'ubundi usanga babita ibitwarire, n'ayandi mazina usanga avugwa nk'ayakura agateka abo bana. Nishirahamwe rero ryitaho ineza y'abo bana. Nishirahamwe
kuva ku ndongozi gushika ku munywanyi waryo rigizwe n'abo bana nyene. Mu yandi majambo, abarirongoye n'abaririmwo barazi ububabare abo bana bahura nabwo. Nico gituma kuri rigenekerezo rya 30 ukwezi kw'indwi umwaka w'2026 twateguye kubwira abenegihugu n'ababa hanze y'igihugu bari ngaha ibikorwa ishirahamwe ririko rirarangura. Mu nkundire imbere yo kubabwira ibyo ishirahamwe ririko rirarangura, ndabamenyeshe vy'imvamutima insiguro y'ishirahamwe Be Parents Association. Be Parents Association ni jambo riri mu rurimi rw'icongereza, mu rurimi rw'igifaransa risigura être parent, mu rurimi rwa kavukire rw'iwacu rw'ikirundi tube abavyeyi. Kubera iki iryo jambo tube abavyeyi? Be parents ni jambo vy'ukuri iyo uribwiye umuntu mu rurimi rw'ikirundi ukavuga ngo tube abavyeyi, ni jambo rigoye gutahura kuko abantu bose bibarutse barazi ko ari abavyeyi. Mugabo iri jambo ishirahamwe Be Parents twebwe turitahura ukundi. Tube umuvyeyi, aba bana barihurikiyemwo bavutse bakihakanwa n'ababavyaye, yaba base canke ba nyina, kuko birashoboka. Twagiye turerwa n'abavyeyi batandukanye mu gihe abavyeyi b'amaraso tutazi iyo baroye, n'uwumuzi akamwihakana. Iri jambo tube abavyeyi ishirahamwe ririko riribwira umwenegihugu wese ko ahari yogerageza kuba umuvyeyi wa bene abo bana mu gihe se yamwihakanye, kuko birashoboka umwana akavukira kw'ibarabara rya mbere, se wiwe aba kw'ibarabara rya kabiri, mugabo uwo mwana ntiyigere amenya se yamuvyaye. Nigikomere kiba ku mutima, abamaze kubitahura barabimenya, baravyumva, baravyumvise. Kubaho umaze kumva ngo so akuvyara nurya, wamwegera ntashake no kukumviriza, mbere rimwe na rimwe akakwagiriza ko atandera ufise nka nyoko yakuvyaye. Ku bana bihakanywe na ba nyina babo umenga ni ikintu gitangaje, umenga ntikimenyerewe, ariko kirabaho. Ba mama babo bana kenshi babavyara bakira bigeme, bakira imiyabaga, bagaheza bahejeje kubavyara. Igituma tuvuga ngo barabihakana nuko uwo muvyeyi adashaka konsa uwo mwana, kugira ngo igihugu ntikimenye ko yavyaye, kuko uburyo yavyayemwo ntibuciye mu buryo bumenyerewe bw'abarundi n'abarundikazi. Kenshi ava aho yamuvyariye naho abari wabo kwa se na nyina, agasigaho urwo ruhinja canke urwo ruyoya, akigira mu bisagara kure iyo bandi batamubona. Murabizi ko umwigeme yavyariye iwabo kenshi na kenshi umenga aratakaje agaciro mu mico yacu y'ikirundi. Iyo rero atari hafi y'imuhira, abana n'abatamuzi, kakaranga n'ubwiza akibwira ko vy'ukuri ahari gakwiye. Nguko uko abana babigeme canke abamama bihakana abana. Iyo bishitse akagomwa n'umusore kugira ngo babane mu rugo,
akenshi ntamushikiriza inkuru zose zimwerekeye, na cane cane wa mwana yibaruka akiri umuyabaga. Ivyo navyo bitebe bitebuke birateba bikamenyekana. K'umwana yasigaye kwa inakuru agasigara kwa bayinarume ntahagirira amahoro, na cane cane ku bana bamwe bamwe, ndavuga abana b'abahungu, kuko bayinarume by'ukuri bagerageza kubirukana ngo bava aho hantu batinya ca kintu bita kugabura amatongo, kubera ko uwo mwana avukiye aho agakuriraho, by'ukuri murazi ica amategeko avuga ku bijanye n'imyaka yoba amaze ngaho kugira ngo yitwe umwana wo ngaho. Iyo rero bamurembeje bamusunika bamukura muri urwo rugo yavukiyemwo, arahavura akayanyaga akagenda kurondera nyina, kumbure we waba yaramubonye iminsi mike kandi arumva n'amakuru y'iyari, ashobora kuba yarubatse canke atubatse. Iyo nyina w'uwo mwana yubatse urugo rwiwe, birashika arutumbereye nyina akamubwira ati kubera ikuje ngaha, va ngaha uwo twubakanye, abana bo ngaha ntibamenye ko uri umwana wanje. Gutyo rero mugaca mutahura ngene abana babigeme nabo bihakana abana bibarutse. Akenshi uwo mwana ahura n'ibibazo bitandukanye, mbere guhera bikimenyekana ko ari mu mbana. Umwana w'umwigeme iyo yatwajwe inda n'umuhungu canke umugabo batubakanye biciye mu mategeko, yumvise inkuru yuko yoba yaratwaje inda wa mwigeme, akenshi arayanyaga akava iruhande y'uwo mwigeme kugira ngo kubonana, guhana amakuru bihagarare. Aho umwana ari mu nda, ibyo ari byo byose ayo makuru twizeye ko aba yumva. Baracagagura imihora canke bagahindura uburyo baganiramwo, mbere binashitse umwana w'umuhungu agahindura n'akarere abamwo, ngo bikunde ayo makuru ko yoba agiye kuronka umwana bidaciye mu mategeko, ayo makuru atomushikiye. Iyo umwana avutse, uwo mwana w'inshushu canke w'igitwarire canke w'ikinyendaro, nta mpundi ivuga, ariko kandi uwo mwana yarayiteze, nk'uko imico n'imigenzo y'abarundi n'abarundikazi ibitegekanya. Iyo umwana avutse impundu ziravuga. Umwana w'inshushu canke w'igitwarire ntabona wa munsi mukuru wo gusohora umwana nk'uko abandi bana babigirirwa. Mbere kenshi na kenshi uwo mwana no kwitwa izina biramugora, kuko urya munsi wo gusohora umwana niwo munsi se w'umwana yita izina. None ko yamwihakanye, none ko atari ngaho, mbega uwo mwana azitwa izina nande? Barapfa kubigira abaraho bagatora amazina bakamwita, bishoboke ko ari nyina yamuvyaye canke yinakuru. Abo bana bitwa amazina mbere usanga ahuriranye n'akababaro abo bantu yavukiye iruhande bafise. Hari abitwa ba marorerwa, hari abitwa ba ndaruzaniye,
hari abo bita bakabwa n'amazina menshi bene ayo yaka gateka uwo mwana. None rero niho havaho ico ciyumviro cyo kugira ngo ishirahamwe Be Parent Association rihaguruke rifashe kandi ryongere rishigikire bene abo bana. Nababwiye ko abarigize guhera ku ndongozi gushika ku banywanyi baryo ari abana bavutse muri ubwo buryo. Ishirahamwe Be Parent Association rimariye ki igihugu n'abenegihugu? Ishirahamwe Be Parent Association nabivuze ririho ngo rikangurire abarundi n'abarundikazi na cane cane ugwaruka mu kugendera mu ndero runtu bakirinda ingeso z'ubuhumbu, kuko ari byo nkomoko y'ibibazo abo bana b'amashushu canke bibitwarire bahura nabyo. Ishirahamwe Be Parent Association rirahamagarira abenegihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihakana no gutabana bavuka muri ubwo buryo. Abo bana nababwiye ko bahura n'ibibazo byinshi. Uwo utasizwe na nyina kwa inakuru, benshi ba nyina babo afata ingingo yo kumuvyara ari wenyene. Yaheza kumuvyara akiyumvira kumuterera mu ishamba, kuko ivyo muhora muvyumva, hari abana batogwa mu mashamba. Ariko Imana ubuzima irabukunda, kuko iba yabuteguriye ico buzovamwo. Yamuta mu ishamba ari mwisashe canke mwigunira, imbwa ikamutora ntimurye, ikamuzana ikamutereka kwibarabara, rwa ruhinja rugatangura kurira canke rwa ruyoya, abahita bakagumva bagaheza bagashwa baduka, bagaheza bakarukiza iryo gunira canke isashe rurimwo, bakarutora bakarufasha abo n'abantu bafise umutima w'impuhwe n'ikigongo. Ishirahamwe Be Parent Association rirongera gutera kamo abenegihugu n'amakungu mu kwirinda ibiyayuramutwe n'inzoga zikaze cane. Abenshi muri abo bana bahura n'abagabo bakaryamana batakiri mu bwenge busanzwe, kubera ko bihereje ibiyayuramutwe, bagahavura ntibamenye vy'ukuri abagabo baryamanye. Murumva ko iyo abanyina w'umwana n'uwo mwana batazigera bamenya se w'umwana. Ishirahamwe Be Parent Association rifise iyihe migambi muri kino gihe no muri kazoza? Ishirahamwe Be Parent Association muri kahise katara ka kera yaregeranije abana bavutse bakihakanwa n'ababavyaye bagera ku 150. Aho bakaba barahabwa ibikoresho by'ishure bigizwe n'amakaye, amakaramu hamwe n'amasakoshi yo kubitangamwo. Ivyo tukaba twabikoze guhera mu mwaka w'ibihumbi 2021 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ariko kubera ko ishirahamwe ariho ryari rigitangura, ugasanga nta bantu nyezina baserukira uburere, twikora ku bantu batubariza abo bana bo muri ubwo burere butandukanye,
twasanga abo twahaye mu mwaka w'ibihumbi 2021 umwaka w'ibihumbi 2022 atari bo basubiye kuronka, co kimwe no mu mwaka ukurikira w'ibihumbi 2023. Kubera iyo mvo, ishirahamwe B-Parent Association ryarabonye ko ayo mikoro make rifise ririko riyakoresha nabi, kuko bitazogaragara, kuko uburyo buriko burakoreshwa bugenda busanzara, ntumenye icavuye muri iyo mfashanyo y'ibikoresho by'ishuri. Rica riratunganya irindi sekeza rifatiye ku mikoro rifise, rivuga riti reka dufasha abana bake mugabo tubafashe guhera mu mwaka tubasanzemwo gushika barangije amashure yabo yisumbuye poste fondamental. Abo bana tukaba twarabemereye mwishirahamwe B-Parent Association ko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 ibikoresho by'ishuri, uniforme bambara, amafaranga y'ishure aho bikenewe, ivyo bazobikorerwa n'ishirahamwe B-Parent Association kugeza barangije amashure yabo yisumbuye. Muri uyu mwaka rero ishirahamwe B-Parent Association rifise ihangiro ryo gushigikira abana barenze abo 200. Twarihaye ihangiro ko muri ba bana 150 twogerageza ico gitigiri tukagishikako, abo bana 150 bagaheza bakaja muri uwo mugambi mushasha w'ishirahamwe ryo kubigisha mpaka barangije amashure yisumbuye. Twabahamagaye rero mwebwe abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira ngo mudufashe gushikana iciyumviro c'ishirahamwe ryo guhamagarira umurundi n'umurundi kazi wese w'umutima wo gufasha ko yodushigikira kugira ngo dushike kuri iryo hangiro. Abo bene Burundi bw'ejo turabe ko bo kwinjizwa ari ico gitigiri 150 muri uyu mugambi. Nta nkeka ishirahamwe rirafise umwizero ko dufise abarundi n'abarundikazi bazorishigikira bumvise akakamo turiko turabatera. Urwo rwaruka Burundi bw'ejo nubwo rwitwa amazina yo kubacinyiza, amazina abakura kwa gateka, ko bivuye ku ntererano yabo bazodushigikira, abo bana bakavamwo abarundi bijunja n'ijambo bazogaruka bagashigikira igihugu cabibarutse nubwo abavyeyi babo babihakanye. Ishirahamwe rero ririko rirarangura ivyo bikorwa ku ncuro ya 5, 5e edition, mu mugambi waryo wiswe nanje ndashaka kwiga. Ishirahamwe B-Parent Association riraronka abana baryitura bari mu rugero by'ukuri batagishobora kuja mu mashure shingiro kugira ngo dushobore kubinjiza muri uyo mugambi. Ariko muri kazoza dufise umwizero ko igihugu n'amakungu bizodushigikira tugaheza tukaja ku rugero rwo kubakira amashure y'imyuga. Abo bana bazoheza bakigiramwo bagategura kazoza kabo,
nubwo imyaka itabemerera kuja mu ishure nshingiro kubera imyaka baba bafise. Ishirahamwe Be Parents Association vyinshi yashatse gukora iramaze kubishikako, na cane cane kwabo bana bo kwegerana bakaja hamwe, bakareka kwigunga, bakareka kuguma bafise umubabaro utegwa na ya mazina bitwa, tukaja hamwe tukagirana ibiganiro, tukayaga ivy'umwe wese yaciyemwo, maze umutima ukaremurukwa, mbere agahavura akamenya ko atari na wenyene, ahubwo abo bantu batari bake nk'uko ishirahamwe Be Parent Association rimaze kubibona hano mu gihugu. Abo bana ni benshi. Irindi hangiro twari twihaye ni hangiro ryo gufatana mu nda, kutaba gati ka waga ngo nukubera abavyeyi babihakanye. Nababwiye ko ishirahamwe rigizwe n'abana bavutse muri ubwo buryo, baraheza bagafatana mu nda, umwe afise ibibazo uwundi ari mu munezero akamuremesha. Aho imiryango tutamenye canke abo bana batamenye, umuryango Be Parent Association uraheza ukamuba hagufi. Cari igikorwa kitoroshe kuko ni igikorwa byasaba uburyo, hanyuma kandi bamwe mu bakora ico gikorwa nabo nyene muzi bahuye n'izo ngorane, bahuye n'izo ntambamyi izo udashobora kubona mu buryo busanzwe, ariko kandi biba byarabateye igikomere mu mutima, aho usanga nabo bataragera ku rugero rwo kwitahura no kwiyakira. Kumubwira ko akwiye kugira ico akoze byava kure. Mu majambo make byasaba yuko nabo babanza kwiyubaka, babanza kwimenya, babanza kwitahura, kugira ngo bumve ko nabo ari abantu, kuko agaciro societe yabahaye agaciro gato, ahubwo nkaho atana kahari. Umwana rero yabayeho mu buzima bwo kumva ko atahari, utagira iwabo, utagira yava, biragoye kugira ngo yumve nawe ko yogira ico akora. Rero ishirahamwe ryakoze igikorwa cyo kwiyubaka, abo bantu bitahure, abo bikenewe ko bamenya ko bariho babimenye ko bariho, abo bikeneye ko bakwiye gushigikirwa bashigikirwe. Twabonye ko abantu bahavuye bakaza, hanyuma akumva ko atanguye kubaho. Benshi batanguye kumva ko batanguye kubaho ari ukwishirahamwe ribayeho, hanyuma tukegerana tugashingiranira intahe, uwo batoye mu isashe, uwo bakuye muri toilette, uwo bakuye mu ishamba. Ubu wihakanywe, tuzi ko benshi bihakanwa n'abapapa babo, ariko ari nabihakanywe n'abavyeyi babo. Iyo mwana arinze atogwa mu isashe cyangwa agatogwa mu kazu ka sugumwe, uca wumva ko uwo mwana atihakanywe na se gusa, ahubwo yageze ko n'urugero rwo kwihakanwa n'umuvyeyi amuvyara ari we mama wiwe. Rero ico gikorwa twaragereje kugikora uko dushoboye muri ubwo buke bwacu, ariko kandi no muri ubwo butunzi buke twari dufise, kuko bamwe muri twebwe natwe twari dukeneye gufashwa. Hanyuma turegeranya ico twashobe kuronka. Yababwiye representa ko byakozwe mu buryo kumbure twagerageje kubikora bitanguye byagutse, ariko dusanga ico gikorwa ntidukwiye kugikora muri ubwo buryo, na cane cane ko twari twiteze ko dukeneye kugira aho tuzokwiyevariwa tukabona ngo mbega igikorwa twagitanguye gute, none tukigejeje hehe. Byarakunze rero tuva kuri gukora muri ubwo buryo bwa rusangi, ariko twegera abo bana bake bashoboka dushobora gukurikirana, tumenye ishuri bigako, tukamenya n'abayobozi babarongoye. Hanyuma nimba hari ikindi kintu gikenerwa, kuko twasanze hari byinshi bikenerwa inyuma y'uko wamuhaye amakaye, nyuma ko wamuhaye isakoshi, ukamuha ikaramu, ukamuha uniforme, ukamuha n'ikirato, twasanze hari ibindi bikoresho bikenerwa ku ishure, hari amahera akenerwa. Ico rero gikorwa cyo kubidantifya umuntu akabamenya, akabakurikirana ku munsi, caragize ico gifasha,
kiremurura n'umutwaro w'imiryango yabahaye indaro canke imiryango ibareze. Uno munsi rero aho duhagaze ntitwumva twifuza kubandanya gushigikira no gufasha abana 200 gusa. Turifuza ko ico gikorwa kirengera ca gitigiri c'150 twari twihaye, babe benshi bashoboka aho bari. Hanyuma dusanga ivyo ishirahamwe ryo nyene ubwavyo ntiryo byishoboza. Nico gituma twahisemwo kwitabaza canke kwiyambaza mwebwe abamenyesha makuru mufise ijwi rishika kure, mushobora kudushikirira haba mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, kugira ngo umwe wese yumve kano kamo tumuteye ko kuba umuvyeyi. Abo turiko turakorana, abo twifuza gukorana, kandi turazi neza ko bahari, ibimenyetso bitwereka yuko bahari turabifise, ko niyo mubonye hano adufashije nk'umworosha amajambo, murabizi yuko asanzwe ari umuririmbyi. Ubwo rero ntavuze umwe canke babiri b'abagenzi we basanzwe bari kumwe, ashobora kuvuga ati turafise urubanza, ngwino ugira ico dufashije. Turizigiye cyane ko tuzoba dufise abaririmbyi batari bake kandi bazodushigikira muri kino gikorwa, tuzobamenyesha vuba mu minsi ya vuba. Murakoze. Dukorera kuri mu nzu Excellence House nomero 103. Urashobora kuhashika mukaraba, muzobona byinshi kumbure bihakorerwa, ivyishirahamwe riko rirakora gusumba ko muri byo tuba tubabwiye. Aha tuvuga bike kumbure mu byo tuba twaje twiteguriye kubaganiriza nk'abamenyesha makuru, ariko byinshi bikorerwa hariya ku biro, niho muzoheza mukamenya byinshi. Murakoze.